And these are rough people. This was all allowed into our country through open borders. The dumbest policies, men and women's sports is dumb. But to me, having an open border for the world to come in, drug dealers and prisoners. Kigali mu Rwanda, Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Dar es Salaam muri Tanzania, Nairobi muri Kenya, Kampala mu Uganda, Abidjan muri Cote d'Ivoire, Accra muri Ghana, Addis Abeba muri Ethiopia, Cape Town muri Afrika y'Epfo, Dakar muri Senegal, Djibouti muri Djibouti, Johannesburg muri Afrika y'Epfo, Lagos muri Nigeria, Rome muri Togo, Rwanda muri Angola, Malabo muri Guinée Equatoriale, Monrovia muri Liberia, Port-Louis muri Mauritanie, Praia muri Cape Verde na Yaounde muri Cameroon. Ambasade za Amerika ziri muri bino bisagara 20 ndodaguye nizo zizobandanya zitanga visa zo kuja muri Amerika. Inzira y'ubwenge. This is one state out of many. And these people are, let's see, these are all, so far, people that came from outside of the country. They were allowed in by Sleepy Joe Biden, Crooked Joe Biden. Kuva ageze ku butegetsi akaba president w'igihugu ca mbere gitunze mu isi, igihugu kukibamwo ari indoto y'abatuye isi bose, cane abava mu bihugu bikenye, ndavuga abanyafrika n'abanya-Aziya bipfuza gukira ubuzima bubi bw'ubukene bakabaho neza. Umugwizatunga w'umumiliyarderi akaba n'umunyepolitike Donald Trump kuva mu 2017 aho yatorerwa ubwa mbere gutwara leta zunze ubumwe za Amerika gushika n'uno munsi muri manda yiwe ya kabiri yazanye politike y'impinduka ikomeye ijanye n'abimukira. Gushika ubu Trump akomeje kuzimanganya no gushira ku musozo indoto y'abanyafrika isinzi bari bafise inyota yo kuja muri Amerika kuko hari benshi bagiye kuzorinda bapfa badahonyoje ikirenge ku butaka bw'ico gihugu. Mbere n'abari bagize amahirwe bagashikayo ariko abirukana ubutarariye bitewe n'iyo politike yiwe itorohereza abimukira kuko inyuma yaho asubiye gufatira ingingo ibuza abava mu bihugu byinshi kutinjira muri Amerika, cyane abanyafrika n'abarundi barimwo kuri bamwe hamwe n'ibihugu nka Burkina Faso, Mali, Niger na Sudani y'Epfo. Abavyo babujijwe burundu kwinjira muri leta zunze ubumwe za Amerika. Trump yaraye asubiye kwereka amakungu ko atabanyafrika keneye ku butaka bwa Amerika, abicishije mu kugabanya ambasade zayo muri Afrika zitangirwamo visa kuko yugaye izigera kuri 50 niyo Burundi irimwo. Trump agamijiki neza na neza. Iyi ngendo ya Trump ikomeje gutega ivyatsi n'abategetsi benshi bisi batandukanye, harimo abaharanira agateka kazina muntu eka ndetse n'abungere ba Ecclesia Katolika guhera kuri Papa Francisco eka ndetse n'uwamusubiriye Papa wa 14. Iyi ngendo ya Trump yo twigisha iki twebwe abanyafrika? Reka tubiyage. Nitwatangimana Patrick Rusage Maestro, ni kuri HP Menya Burundi. Kaze mu nzira y'ubwenge y'uno munsi. Menyesha n'abantu aho bamenya. Inzira y'ubwenge Menya. Nkuko nari mpejeje kubivuga mu ntangamarara, kuva kuri manda yiwe ya mbere, President Donald Trump yashize imbere impinduka mu bijanye n'abimukira baja muri Amerika no kwakira abaja muri ico gihugu. Kuri manda yiwe ya mbere, Trump yagereranije abimukira bava mu bihugu vya Afrika na Haiti nk'abantu bava mu bihugu yise umusarani. Akavuga ko akunda abanyafrika igihe bari wabo muri Afrika. Ubutegetsi bwa Trump bwagiye buvuga ko butegerezwa kugwanya abantu baja muri Amerika bafise visa y'igihe gito ariko bakakirenza bakagumayo. Donald Trump kugira ashobore kugabanya gose umurindi w'ibitigiri by'abanyafrika bahurumbira kuja muri Amerika, yafashe ingingo yo kugoza no kugumisha intambwe zo kuronka visa abicishije mu kugabanya cane ambasade za Amerika muri Afrika zisabirwamo visa.
nk'uko bishikirizwa n'itororokanizo ry'amakuru Associated Press ribikesha amasoko y'amakuru muri leta ya Washington. Associated Press ivuga ko iyo ngingo yemejwe na Marco Rubio, umunyamabanga wa leta ashinzwe imigenderanire ya Amerika n'amahanga mu ndwi iheze. Rubio akavuga ko ivyo bikorwa byo gutanga visa bizokugwa muri ambasade 50 muri Afrika, hagasigara 200 gusa arizo zibikora nk'uko Associated Press ibivuga. Associated Press ivuga ko ku makuru ikesha inyandiko y'ubutegetsi irerekana ambasade za Amerika zigera ku 200 muri Afrika zizokomeza gusabirwamo visa ya Amerika. Izo ambasade za Amerika ziri mu bisagara vya Afrika bikurikira: Kigali mu Rwanda, Kinshasa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Dar es Salaam muri Tanzania, Nairobi muri Kenya, Kampala mu Buganda, Abidjan muri Cote d'Ivoire, Accra muri Ghana, Addis Abeba muri Ethiopia, Cape Town muri Afrika y'Epfo, Dakar muri Senegal, Djibouti muri Djibouti, Johannesburg muri Afrika y'Epfo, Lagos muri Nigeria, Lomé muri Togo, Rwanda muri Angola, Malabo muri Guinée Equatoriale, Monrovia muri Liberia, Port-Louis muri Mauritanie, Praia muri Cape Verde na Yaounde muri Cameroon. Ambasade za Amerika ziri muri bino bisagara 200 ndaguye nizo zizobandanya zitanga visa zo kuja muri Amerika. Inzira y'ubwenge. Ivyo bishitse inyuma yaho Trump yaheruka gufatira ibihugu ingingo zo kutinjira muri Amerika n'u Burundi burimwo kuri bamwe bamwe. Nkuko vyatangajwe na BBC kwa 17 Kigarama mwaka wa 2025, President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarongereje urutonde rw'ibihugu abanyagihugu bavyo batemerewe kwinjira ku butaka bw'iki gihugu, mukongera ko ibindi bihugu bitanu hamwe n'abantu bafise impapuro z'inzira zitangwa n'ubutegetsi bwa Palestine. Ico gihe White House yavuze ko izi ngingo zifise ihangiro ryo gukingira umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ko izi ngingo zace zitangura gushirwa mu ngiro kuva ku wa mbere nzero umwaka turi mu 2026. Ku rutonde rwari rusanzwe ruhari rw'ibihugu abanyagihugu batari bemerewe kwinjira muri Amerika burundu, hongewe ko Burkina Faso, Mali, Niger, Sudani y'Epfo na Syria, cyo kimwe n'abafise impapuro z'inzira zitangwa n'ubutegetsi bwa Palestine. Leta ya Washington yashize kandi ibihugu vya Laos na Sierra Leone vyari bisanzwe biri ku rutonde rw'ivyafatiwe ingingo zigabanya ku rutonde ingendo z'abashaka kwinjira muri ico gihugu. Ubu ivyo bihugu bikaba biri ku rutonde rw'ibibuzwa burundu kwinjira muri Amerika. Trump kandi yafatiye ibihugu 15 ingingo zigabanya ku rugero ingendo z'abashaka kwinjira muri ico gihugu, harimo Uburundi, Nigeria, Tanzania na Zimbabwe. Kuva asubiye ku butegetsi kuri manda ya kabiri muri nzero umwaka wa 2025, Trump yagiye afata ingingo ruhasha zo kugenzura abinjira n'abasohoka. Akavuga ko izi ngingo zo kubuza abinjira muri Amerika zari nkenegwa kubera ico ubutegetsi bwiwe buvuga ko hari ibihugu bidafise uburyo bukwiye bwo kugenzura abasaba kwinjira mu gihugu. Abategetsi ba leta Washington bakavuga ko izi ngingo zafashwe kubera hari abantu benshi barenze ikiringo ca visa baba barahawe. Hakaba hari n'ibihugu bidashobora gutanga amakuru yizewe ajanye n'umwidondoro, hamwe n'ibihugu biba vyariziziwe n'ibiturire, ibikorwa vy'iterabwoba, hamwe nuko ibihugu bidashaka gufashanya na Amerika mu kwakira abantu baba birukanywe. Ubushikiranganje bw'imigenderanire muri Amerika bukirekana ko ico gihugu kimaze gutesha agaciro visa zirenga 100,000 mu mwaka umwe, akaba arizo nyinshi mu mateka y'iki gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nkuko vyatangajwe na BBC kwa 13 nzero mwaka wa 2026. Tommy Pigott, icegera c'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire muri Amerika, yarashikirije impamvu zikomeye zatumye visa zifutwa. Muri izo mpamvu harimwo kurenza igihe cemewe, gutwara imodoka baborewe, gukubita no kwiba. Yongeye koko gukuraho visa kuri bene abo bantu vyiyongereye ku rugero rw'ibice 150% ugereranije n'umwaka wa 2024. Abanyeshuri n'abakozi basanzwe baba muri Amerika bakaba bagwiriye cyane mu bafise visa zateshejwe agaciro kubera ivyaha abagirizwa.
izo viza zirenga ibihumbi 100 zimaze guteshwa agaciro kuva Perezida Donald Trump agiye ku butegetsi kuri manda yiwe ya kabiri. Politiki ya Donald Trump ijanye n'abimukira ikomeje kunegurwa n'abatari bake, cyane cyane abari mu mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu kumwe na Eklezia Katolika, kuko yaba Papa Francisco n'uwamusubiriye Papa wa 14 aba bose bahuriza ku kwiyamiriza ingene abimukira bafashwe muri Amerika. Ibi bikaba biherutse no gutera imishamirano hagati ya Papa wa 14 hamwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. None nimba abanyamerika badashaka ko abanyafrika baja muri Amerika, mbega nta cigwa vyotanga ku banyafrika maze bakiga icokorwa kugira bashobore kubaka umugabane wabo, bubake ibihugu vyabo bishobore gutera imbere, maze inyota yo gushaka kuja kuba mu mahanga ishobore kugabanuka, kuko mu bihugu vyose bimaze kubuzwa kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta Bufaransa burimwo, nta Butaliyano burimwo, nta Bwongereza burimwo, nta Budagi burimwo, bitewe nuko n'ubundi bino bihugu birateye imbere. Donald Trump akabona ko hakwiye kwinjira muri ico gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika abatagiye kongereza ubukene n'ubushomeri, ahubwo abafise ico bagiye guterera mu iterambere rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ngingo irakomeye cyane cyane ku banyafrika n'abarundi barimwo. Ni mudusangiza ivyumviro vyanyu muri commentaire. Mwari kumwe na Joatangimana Patrick Rusage Maestro, hari kuri HP Menya Burundi. Mwakoze mwese twabanye mu nzira y'ubwenge y'uno munsi. Nimugira muwa mwubahwe, musangwa amahoro y'Imana na gahwane. HP Menya HP menyesha n'abantu aho bamenye inzira y'ubwenge. Inzira y'ubwenge.